Onesha. Icyumviro cyawe. Icyumviro cyawe. Icyumviro cyawe. Bamwe mu banyagihugu ba mu ntara yagutse ya Bujumbura bavuga ko bataratahura ibijanye no kuva mu ndinganizo ya kera mu ntwaro y'amakomine n'intara tuje mu ndinganizo nshasha. Basigura ko bajuragirika iyo hageze kurondera abatunganiriza bagasaba gusigurirwa kugira ntibaze barajuragirika. Aba ni bamwe mu bayaze na Radio Bonesha FM. Iki gihe turi mu ndinganizo nshasha intwaro twari dufise ama province 18 ubu twaba dufise province 5. Ico gikorwa bakoze ni ciza cyane turagikenguruka kuko turiko turaraba igihugu cy'u Burundi ni gito nk'abene gihugu tumaze kuvyumva twarabikengurutse cyane kubera intara bashoboye kuzigabanya zikabanke uretse gusa yuko hariho amakenga dufise ibintu bimwe amakenga y'ukuntu abantu bamwe tutazoshobora kumenya ahantu tuza turaja kuronderera ibintu tuzoba dukeneye nk'akarorero hariho nk'amakomine usanga nk'amakomine atatahana imbibe ugaca usanga yarafatanye ugaca usanga asigaye kwikomi ari komine imwe nka twebwe rero bene gihugu turafise amakenga kuyo guko nk'igihe tuzoba ari nk'impapuro umuntu akeneye kurondera bizotugora umuntu atazoshobora kumenya ati shobora kuzironderera hana canke ari karanga muntu ashobora kumenya ati nza kuyironderera ngaha hana wera uko kuntu amakomine amwe yagiye arakugwaho. Barumvise yuko hari amazina y'intara zimwe azahora ari intara bunguzira amakomine nayo ngo ubu n'amazone ariko rero ndazi hariho abanyagihugu benshi batarabitahura ndetse n'abandi batabona ukuntu bazoshobora kuritura indongozi na cyane nk'igihe bazoba bakeneye nk'ibyo bakora muri leta civile cyangwa nk'ibintu uzosanga ari nk'ibyo barinda kuza gusaba mu makomine yabo. Nkuko bagiye bayivuga kw'iradiyo n'ubu haba no mu makuru bayivuga ukumva yuko izari intara zisigaye zitwa ibisagara hari amakomine ukumva asigaye yitwa amazone. Ego twebwe bimwe turabitahura ariko natwe ntibisobanukiwe byose kuko hariho ibintu bimwe twagenda turondera kwa mustanteri tutashobora gutahura neza yuko mustanteri igihe yimuka yuko nk'ibidodo bimwe yoba yaragiye abijanye cyangwa nkuko yoba yarabisizeho hariho impapuro zimwe turondera tukabona turazitora hajya nyene mugo hariho ibindi nibaza ko byoba bigoye kuboneka. Sinuvuga ko abanyagihugu babitahura kuko ndiko ndaraba bene gihugu ubu bararusha uriko uramubwira rero yuko ukongera ukamongereza ubundi buruhe ndavye abenshi baracitura babandi nyene babanyumba kumwe basanzwe barongoye nabo bakuru b'imitumba mu gihe bafise ibibazo bafitaniye na bagenzi babo kuko sindabona abanyagihugu bashobora nko kuva nkaje nk'ubumvuka muri komine Mpanda abanahora mvuka yahora ari komine Rugazi sindabona abanyagihugu bashobora kuva Rugazi ngo bagiye ku Mpanda ngo bagiye kwitura ahubwo ni buri nk'ibibazo bimwe barabiheba aho ni hafi cyane baza ati none nk'igihe bazomubwira ave nk'imabaye aze gusaba ikintu Bujumbura bizogenda gute nka cyane nk'ubutungane kari bwo mbona bukunda kugora abantu benshi indinganizo nshasha sinzi inyigisho zibonye canke leta igerageje ukuntu yofasha abanyagihugu. Nkuko bisanzwe nyene hariho bimwe tukarondera umuntu akibaza mbe basha ntumbere mu biro hehe aho mustanteri yahora ari ubuharinde mbeya ko bavuga ko byahindutse byabaye zone ubu unyi uwaharahora tumufata nka chef de zone cankwe aguma ari nka mustanteri kujya nyene uvuga bimwe biraducanga mu gihe tansiguro zirezire nka beshi dufise kuko baratubwira ku radio ngo turi muri Bujumbura yagutse ariko duheza tumenye neza mbe yo Bujumbura yagutse kugera hehe ni ntari zeza yije ko mbe ya komine y'iwacu yaciye igera he ko yangana uku zone ubuhoho isigaye ingana gute
gute nyene dusanga bigenda biducanga bukebuke nyene tugiye kuraba nka ruguru za Butanyerera turumva ngo zarakoranye Kirundo Kayanza na Ngozi muga ariko ntitumenya neza harabona zamva ngo ko gice ca Muramvya gitoyi ngo bari muri Butanyerera abandi ngo bari muri Gitega yagutse aho si nimwe mu bitera biducanga kuko mu mitumba arucu usanga agiye korondera ikintu afashe n'itike ndende muga bikarangira atagisanze kuko yajuragisa atagiye wabo nk'iyo za Burunga aho hose biratugora cyane ntitubitahura neza cyane kuko barabivuze kandi amaradiyo si twese tuyumviriza kandi nta mipaka iboneka ihari uvuga ati ibi byo kurangira neza nk'uko byahora. Ikindi tubona nk'amakenga n'iki gihe ubona uburyo bwo kwiyunguruza busigaye bugoye turafise amakenga cyane ko nk'umuntu uzosanga yava nko mu ikomine kanaka kumbe yaba hafi y'ikomine wacu usanga iyo komine yakuweho azorinda kuja mu yindi komine turafise amakenga cyane yuko bizojuragiza abantu umuntu azoshobora gukenera ikintu ariko bikamugora kugira ashikaho hantu kubwuko hazoba ari kure uburyo bwo kwiyunguruza nabwo bwaramaze kugorana nabujya mubona ubukene bw'igitoro bisigari ari intambamye ikomeye ngaha mu Burundi usanga bariko baraguca amahera menshi kubera ubwo bukene bw'igitoro bwibonekeza cyane ngaha mu Burundi hari abantu bamwe bazoshobora gukenera ibintu ugasanga birabagoye cyane kugira bashobore kubironka. Ndiko ndabanyagihugu sino kubitahura gusa ntabwo bavyitayeho kuko wowe ni babanda banzozi yo bigiye yatsigiye kitari cyo mugabo tuzoyimenyera turayikurira amwe ni muri mbona kazoza sinzi ino ndenganizo nshasha rero abenshi ntibarabona yiva niyije kuko abenshi bariyumvira none tuzohora tuza kurondera ibintu muri leta civile turinze kugenda hariya twumva ibimuri ibiro canke bazodufashiriza nga ico rero nico kintu mbona yuko abantu bene gihugu bariko barajuragirika batabona neza yuko yo ndinganizo ari yeze kuborohereza cyane hari ikindi kintu izobafasha kuko hari abantu benshi bava mu mitumba bafashora gufata nk'urugendo ku birometero nka 7-5 batarashikira barabara abo rero abantu gacungera gafata urundi rugendo rw'ibindi birometero kugira bazojike ku biro vya komine nabona ko amakomine kenshi bayashize ahantu hasanzwe hateye imbere ico kintu kuzuragirika ahubwo abenshi bimwe bazobiheba hariho ibintu bimwe bazoheba bigumire mu buzima bwabo bwo kurima hariya nyene. cyane intambamye ku manini cyane kuko hariho nk'ibintu ushobora gukenera ku ntara ugaca usanga wari umenyereye uca kubirondera hafi yawe ku ntara yo hafi barayigiye kubera yagutse nk'abari muri izi komine zahora ari za Muhanga bahora baja kurondera ikintu mu Kayanza bikoroha ariko mu nyuma basigara bagenda kure bakaja Ingozi n'amabira mwamwe ntibaramenya hatumbereye kandi byinshi binyene bica bigorana gose biragorana ugasanga umuntu yazimiye yajuragiritse byamugoye gose egome cyane byarahindutse gose hamwe twahagenda n'amaguru ariko ntiwashaka gufata izahora ari intara nka zibiri ngo uriko urazigenda n'amaguru kandi muri iyi minsi kwiyunguruza byarazimbye cyane bitorosa ikirenga ukeneye ikintu ku mwanya wa kironkerako sibo kikironkeye usanga bitwaye igihe kirekire twadusa nkaho tugiye tutamenyereye hashasha kuri twe tutanasobanukiwe biratuyobera gose cyane kuko nk'ubu nk'umunyagihugu mutoyi wewe yumva babivuga ariko ntaheza amenye mbe bashaje ntwagwahe bimeze gute kuko asanzwe amenyereye za komine mera benshi n'ubu naho mubaza ntashobora kumenya ngo Bujumbura yagutse wigerahe ngo Butanyerera ngo ni yihe ngo Burunga ibyo byose ntashobora kubimenya mugora gose. Ino ndinganizo kuba yaragenwe n'ivyiza mugabo nk'ikintu mbona gikwiye kukogwa hakiri kare ni gufasha abarundi serivisi zinyaruka nk'abana bavuka ab'ubugeni n'izimanza z'imbanze bagashobora kuzitunganiriza muri ya ntunganyo y'igihugu yo hambere yegereye abanyagihugu kuko ivyo bizofasha urabona nko mu mama vyaye akabyara nko ku muyebe ugaca umubwira ko aceza kwandikisha umwana ku mpanda ico
kintu vrema ni ngorane kuri we n'urugendo rurerure ubukene zagashishishwa rumuri kamugaje abanyagihugu benshi mugabo bagize bakaborohereza ati ihonye hahora nyene hakira abantu habandanye mugabo raporo zitangwe mu gihe nyene turindira kwisununura twese tuzongane ku rugero canke tubwira ukuntu twifashe natwe rwo gushikira ku biro bizoba vyiza mugabo indinganizo barabe babe barafasha bene gihugu babakure mu mitumba bategereye ibisagara nabo boroherezwe niho iyo ndinganizo izobiri kiragenda vrema yorohereza bose. Icambere nk'ico twasaba nuko boza barakoresha amanama bagahera ku mitumba bakaza barakoresha amanama kugira baze barasigurira abene igihugu babwira ati izone yari kanaka yarahindutse yimukiye hari kugira abene igihugu bashobore kumenya aho bazoza baraza kuronderera ivyo bazoba bakenewe kuko hatagiye haraba ibintu by'amanama ngo basigurire abene igihugu usanga hari beshi bigora. Cya kabiri twasaba nka twebwe abene igihugu nuko boraba nk'ibintu umuntu yahora agenda kuronderera ku ikomine bakaraba kuntu bitunganya ku buryo bw'uko umuntu ashobora kubironderera ku izone kugira urugendo rube ruto. Ico mbona posaba nka leta yoyo yashizeho umugambi mwiza kandi ubereye wo kugabanya intara nibahimirize bigisha babivuge cyane kugira umunyagihugu wari we wese bahere mbere ku mutware wo hasi avuga ati je abo ntwara bakukira komini zone atudondore neza kugira ngo wari we wese mutoye azogende azi neza ahakukira kuko akarorero nararavye birete y'umunyeshure wo muri primaire wo mwaka wa kabiri warasanga kuri birete banditse ko komine atwagwamo warasanga bamwe banditse ko ijya komine yo mu ntara yagutse tsiya komine zagutse ugasanga ubundi nayo yanditse ijya komine handi naho handitse ijya komine isanzwe nuvuga no muntu uze yaba no mu mashuri ntibiramenyekana izina bavuga ati dutwagwa mbe byaratanguye canke ntibiratanguye tumenye mbe ya ibiro tuzobironderera he neza na neza babitumenyeshe nico kiba gikenewe hakuru kugira twese toye kuzimira. Cyari cyumviro cyawe kubijanye n'icyo abanyagihugu bashikiriza muri kino gihe turiko turava mu ndinganizo ya kera mu ntwaro y'amakomine n'intara tuja mu ndinganizo nshasha. Icyumviro cyawe